ry'abakenyezi hamwe aharanira muri iryo sekeza ry'iminsi 16 ishira hamwe search for common ground twavuze tuti natwe ntitwosigara inyuma, reka dusubire dutunganye ku ncuro igira kane rino huriro rihuza abamenyeshamakuru n'abakenyezi kugira ngo baganire ku mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Mu biganiro vya mbere, mu mahuriro ya mbere vyarabagora gushikiriza ivyiyumviro ngo bumve ko bariko baraterera, baguma muri ya nzira yuko babona ko umumenyeshamakuru imisi yose nuwo kubaza. Mugabo uno munsi turabona ko umumenyeshamakuru uretse gusa ko abona ko yoterera mu biganiro ari mu radio gukora inkuru zabaye ku bandi, mugabo uno munsi twumvise ko muri rino huriro nabo nyene baterera ivyiyumviro vy'ukungene ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme ashobora gutuzwa. Nabo nyene bakavuga bati hariho uburyo dushobora kubikoramwo, ubwo buryo hariho ivyo dushobora gukora tukavuga ati hari n'ubundi buryo dushobora kubikora ntitubicishe ku maradiyo canke ku binyamakuru, mugabo tugashobora kubishikiriza inzego zibijejwe kugira ngo nabo bashobore kubikorerako. Uno munsi mu kugwanya mabi ashikira umukenyezi ikintu ca mbere tubona ikinyamakuru canke umumenyeshamakuru ategerezwa kumenya, ategerezwa gukora ubwa mbere nukuvuga ivyabaye atarya umunwa, mugabo abanje kubitohoza neza akabanza akarondera impande zose. Hanyuma ikindi ca kabiri umumenyeshamakuru ategerezwa gukora nugutanga umuco, nugukora inkuru canke ibiganiro bituma bamwe batariko barabona ibikuri uku bashobora gutahura kuruta ku buryo bibatuma bafata ingingo zibereye. Hanyuma ikigira gatatu kumumenyeshamakuru uno munsi ico tumusaba ahanini nugukora umwuga ashize imbere akarangamutima k'umwuga, ariko twitonde tuvuge tuti dushaka gukora inkuru nk'umumenyeshamakuru ifise ico ishobora guhindura mu kibano, ifise ico ishobora guhindura muri ayo mabi ashobora kuba ariko arashikira umukenyezi n'umwigeme, banashaka n'umugabo adasigaye inyuma, kuko turamaze kuvyumva ko hariho n'abagabo bamwe usanga bariko barakorerwa mabi